abahungu b'abarundi bose sinshobora kubikoza, sinshobora kunda umuhungu kandi nta n'ibigira bimbako. Umutipe mwiza muri chambre bameze gute? Umutipe nyene azi gukora amour. Hari uduhungu n'abahungu ndakunda gusa iminwa yanje. Bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Kuri microphone muri kumwe na Nancy Amanda. Uno munsi nkabanda bazana ikintu gishasha cyane kandi gishasha muri Buja Hit. Uno munsi nagendereye umukobwa ni Burundian Princess, she's actress akina amareresi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, akaba kandi yiyita Burundian Princess. We need to know kubera iki yiyita Burundian Princess. Hari impamvu zabimuteye. Reka abariko bakurikirana ikiganiro cyacu ndabibutse misi yose nimuze muri bagira bimwe twavugana, kugira subscribe, like, share na comment, kandi muze muribuka kwandika commentaire zanyu. Tuba dukeneye mu comment ibintu mwakunze n'ivyo mudakunze kugira ngo tuze turakosora mu bikorwa byacu bya misi yose. Muraba boss bacu cyane. Hama reka mpe akanya umutumire wacu reka ndamwita umutumire ariko nijira musanze muhira. Nitumiye uno munsi mu rugo iwe, akaba yanyakiriye neza kandi ibyo kwanza ndabimushimira. Ariko reka ndamuha akanya banzaramutse abakunzi ba Buja Hit TV n'abariko barakurikirana ikiganiro cacu. Ndabaramukije cyane kandi karibu bose. Nanje reka mfatireho akanya nanje ndakuramukije cyane. Urakoze. Nkuko mubibona n'umurundi kazi mwiza, ahagaze neza, asa neza, ari top, araberewe. Reka ndabimubwire uraberewe cyane. Merci. Ariko siboneka imbere yo usanze muri salon gutya mbere y'one ikiganana. Je ndabona uberewe vraiment. Uraberewe, wambaye griffe deja, wambaye neza ibintu. No, abariko bakurikirana ikiganiro ndabeshe, simbeshe. Ivyo ndiko ndavuga nukuri. Bon, reka ngire kwanza ikibazo cyo mbere ndakubaza, hama ndumva ntashaka kubaza ibibazo byinshi cyane, ariko ndumva nshaka gutera inkuru nawe kubera ndumva ari ibintu byinshi cyane nshaka kumenya. Ariko reka mbanze ndakubaze kino kibazo, kuba uri umukinyi w'amareresi mu gihugu cy'u Burundi, wowe ubyumva gute? Ndabikunda cyane kuko ni ibintu nagiyemo nkunda kandi ni ikintu ndi fier naco, ndavyumvamo kwa bindimo. Abariko bakurikirana ikiganiro cacu urashobora kubabwira inyuma y'akazi k'amareresi ko gukina amareresi ibindi bintu wowe usanzwe ukora nibihe, kubera turavye mu nzu wawe ukuntu nyene wipanze. Sinibaza ko amareresi ariyo yoba kubeshejeho ku buryo ubayeho ubuzi. Ego nivyo, nyuma y'ibi hari utundi tuntu nkora, ndacu utuntu nyene. Ego urumva amajambo make inyuma y'ibi by'amareresi, twavuga uri commerçante. Abariko barakurikirana ikiganiro cacu urashobora kubabwira wewe urinde kugira ngo bakumenye. Nababwiye yo Burundian Princess kubera turavye ku ma réseaux sociaux wita Burundian Princess. Hama kandi ukaba ukina n'amareresi ibindi nkuko babivuze, ukaba kandi usanzwe udandaza, urumva uri commerçante. Urashobora kubwira ko barakurikirana ikiganiro cacu ati Burundian Princess ndi uyu n'uyu kugira ngo bakumenye. Nitwa Julie Muzirankone Princess nkuko babivuze, nkaba ndi umu actrice principale, nkaba nkina amareresi aha mu gihugu cacu. Ego urashobora kutubwira umaze gukina amareresi angahe, watangiye kubikina ryari? Ntihende cyane, ndayimazemo nka 12 ans, ndari imyaka 12. Hama ndamaze gukina filime ntadushobora kwibuka zose. Ego hari niyo ushobora kumbona ntibaze ko ari jewe ko nari nkiri muto cyane, umva ntanonekara gutya. N'izindi zigira disohoke shasha. Kubera iki uvuze utarononekara, wibaza ko wononekaye? Rukuri kuvyibuha bindi ko ntabikunda. Je ntani mpamvu kukubesha. Ikindi kintu wowe udakunda mu buzima bwawe canke ku mubiri wawe ni giki? Kuvyibuha cyonyene. Iyo wiravye mu kiyo ikintu oruraba ukavuga ati vraiment ko yadakuravye uri ki baby face, usenye ki visage ciza nyene. Ikintu wora wiraba ikintu wibona ko yukuriraba mu kiyo ukavuga ati ikintu vraiment ndagikunda kuri jewe ni iki? Ushize muri kibazo nava ndonira inyishu. Nana kimwe nikudako.
bora byose ari ndakunda gusa iminwa yanje yego abakobwa benshi bavuga ngo bakunda iminwa yabo hariho n'ikindi kintu baratubwira ngo nkunda iminwa yanje ngo kubera ngo nkunda no gusomana ngo kandi ndazi gusomana umukobwa azi gusomana bon sinzi ego bakunzi ba Buja Hit TV banayakurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV watubwiye ko ukunda iminwa yawe turagarutse turacera aho nyene igituma ukunda iminwa yawe niki ntaconzi cambere simwa papa ndayikunda kandi ndakunda papa wanje ya ndakubujije cigikina kitufise nukunda amaso yawe ikintu nabuze nta maso nasanze bisoko amaso yaraheze abantu bishizemo ngo amaso meza ngo amaso manini uretse ivyo bintu ko mwabyihaye erega kugira amaso manini kugira amaso meza niko birisheri ego namnara kugira gusa amaso meza abareka arambesha sha sati abareka arandiraga kugira ndamwemera n'ingoga mugasibye ko ndabizi katari byo nanje nkunda bikubwiye gusa amaso meza wo vyanga bo nawe wivuze ko mvuga mugenzi yanje atacuru kandondera ko ndashobora kuvyemera ego usa amaso meza kandi ikintu mwomenya kugira amaso manini siko kugira amaso meza ari bano basa amaso manini kandi ari mabi ugasanga bafite ibyisume ngo bigomba bikoroke na urabona bari benshi cyane merci bakunzi ba Buja Hit TV turacari kumwe na Jolie Princess Burundian Princess she's actress she's princess she's a beautiful she's cute she's oh my god ni byose namwe murabibona ari top vraiment akwiye gukina amareresi abantu nk'aba bakwiye nyene kuboneka kuri televiziyo kuri turabaraba nyene dutakaza ivyiyumviro bakunzi ba Buja Hit TV banamukurikirana n'ibiganiro byacu bashobora batubwiye ko umaze kuna amafilme menshi udashobora kuyibuka ayo wakinye bivanye nuko ari menshi kuko hari n'ayandi wakinye ukiri mutoya turashaka utubwire umukinyi w'umustar wemeranga mu Burundi ko azi gukina amareresi ninde okay ukuri kuravugwa kandi umuntu akoze neza ariko ko mu byaprecia ego ari umutipe bitwa Ibrahim yakinye yitwa Icu Burundi sinzi ushaka kumuzi ya Yes bakunzi ndamaze gukorana nawe ikiganiro ndabyibutse ndamaze gukorana nawe ikiganiro twahuriye kuri Paris des Arts ego ndabyibutse bakunzi ba Buja Hit TV ikibazo kije niki umukobwa mwiza nk'uyu ku munsi abantu bakubwira ko bagukunda ni bangana goodness numva nishuri kikweve sinzi umunsi nzobaharura ndashaka kubwira igitubwira ni benshi ariko kameme ntibashobora kubura tawusi urashaka kutubwira umutipe ukunda aba ameze gute umutipe avuga ati uyu ni guyanje aba ameze gute okay ndakunda umutipe muremure umutipe yirabura umutipe akora sport afise physique kameme mwe mushobora kugufata ukumva ko ufashwe n'umuhungu hari uduhungu n'abahungu yes umuhungu muremure yirabura afise nyene bimwe ego n'amabdomino menshi iyo uhuye n'umutipe nk'uyo ugasanga nta mafaranga afise wo mukunda nibagiye ko amafaranga mushobora guhura yafise ejo agahera udoca umuheba amafaranga n'urukundo ni ibintu bibiri bidasa ya nta naho bihuriye nta na gato yego kenshi iyo nicaranye n'abakobwa hari amajambo bakunda kuvuga ukumva umukobwa ariko aravuga ati ujya mutipe afise vraiment atanga care iyo umukobwa avuze ko umutipe atanga care donc abashitse kuvuga care twese turakuzi nibaza yuko bivanye ngine abagufata kwitaho mu gitondo shiri bonjour bébé wanyoye icayi bébé wiriwe gute ufise programme nyabaki midi bébé wafunguye akagusweta bon appétit bébé ucujahe curuhuka ya nivyo kuga bakunda nta kindi yes canke muri kumwe kubona ngena gufata ngena kwitaho muri nko muri restaurant kuramvugira ibintu tubwire
akakurisha nuko murasangira mwasohotse akagufa ukabona ko ari fier nawe akagusoma bishitse par exemple ugahura n'umutipe nk'uyo agukunda vraiment kandi nawe ukabona ko agukunda wanashaka afise n'amafaranga ikintu wamukorera kugira ntaza guhebe wowe wocukora iki ikintu nokora nogerageza kumukunda kurushaho ko nkunda ya iyo ukunze umuntu kurusha umukunzi umukunze gute juste numva umengo sindi ko ndabitahura urukundo iyo utarurimwo aho udashobora gutahura ariko mwebwe babiri muri kumwe ni mwebwe mubone ngene mukundana ya kimwe gusa umuhungu arakunda umuntu amubaha umuhungu arakunda ico avuze ugitahura uko naho ubona ko atari ico upfumuza kumutahuza après aragutahura abatipe rero kenshi barakunda kubahwa naho yo bari mu ikosa uri mubwiriye buke buke mu rupfasoni ya yes Buja Hit TV bandaya mukurikirana ibiganiro vyacu bandaya mukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV twumvise gu yawe twumvise abatipe ukunda turashaka kumenya wowe ufise umukopa oh my god no umuhungu mutokundana yoba ameze gute uw'inzobe watubwiye ko ukunda abahungu birabura ego ari muremure akaba yirabura je peux supporter sishobora no kumuha yamba dejo tuba tuvukana kubera nawe uri inzobe nigeze kubona wapostinze uvuga ko hari kuri Instagram uvuga ko utokundana n'umuhungu w'umurundi ati jewe sinshobora nyene biboneka ko ari ibintu biri sérieux kudashobora gukundana n'umurundi impamvu turashaka kuyimenya hariho impamvu usanga ari secret ariko kuri guhari abahungu b'abarundi bose muri jewe ni basaza banje tuvukana kuri papa na mama abo sinshobora kubikoza sinshobora kundana umuhungu kandi nani bigira bimbako urumva mu majambo make hari abahungu b'abarundi bakagukurikirana bashaka kubabwira ati jewe nk'umurundi kazi sinshobora gukundana n'umuhungu w'umurundi kubera ukuntu impamvu ni nyinshi kandi turashaka izo mpamvu turashaka kumenya sinzi sinigeze ndabiyumvamo kwa sinzi impamvu ziriho nyinshi ariko hari ibintu bitabikwiye ko munavugira kuri kamera ya bakunzi ba Buja Hit TV iki kintu ndashaka abahungu b'abarundi aho muri hose mu cyumve ndi kumwe n'umurundi kazi n'umukinyi w'amareresi she's Burundian princess ni princess mu barundi kazi kandi n'umukinyi w'amareresi aravuze ati sinshobora gukundana n'umuhungu w'umurundi impamvu abarundi turavukana kuri papa na mama urumva ni basaza biwe kuba ari umurundi kazi ariko undi mwanya numva umengo ko ndiko ndabitahura gahoro gahoro muravuka ego from abarundi turavukana cyane from ndashaka kumenya ikindi kintu kimwe ubwa mbere ukunda umuhungu wari ufite imyaka ingahe sorry umuhungu wa mbere wakunze wa mbere wari ufite imyaka ingahe nari nkuzi nari nk'icu nafise nka 20 ans ubwa mbere nyene usomana n'umuhungu wabyiyumvise nko gute nyine mvuka aba ari ibintu utamenyereye hari udusoni kugirisha ayibona nyene yego ariko nyuma narekewe ndabimenyera yeah turashaka kumenya ikintu wigeze gukora muhira abavyeyi kirabababaza ku buryo nawe bavuze ati vraiment iki kintu abavyeyi banje cabababaje kenshi abakobwa b'abakinyi b'amareresi usanga bakibitangura abavyeyi ntibaba bitahura ico sico nshaka kumbwira ndashaka kumbwira ikindi kintu warakoze kibabaza abavyeyi ku buryo nawe wabonye ko cabababaje umunsi ntwarinda yego urafise umwana yego Félicitations abakobwa bahora bavuga ngo bavyaye par accident wewe ubatahura gute
ico kintu je n'umuntu yo kivuga ndamwumva hari inyishu no muha itomoya atosubira kubivuga iyo paraxida mu kuja kubikora yazi kari ngumba canke yazi ko abikora n'umutipa atavyara nibaza ko jewe ukwanje ko ndabitahura ku byaba accident ngira ngo n'umukobwa n'umuhungu baba ari nko mu modoka then bakagira accident hama bagasanga bagwanye ko zenge ariko gutwara ego bon umukobwa yihakana nawe umwana kandi amufise wewe umwumva gute nibaza yuko aba barabaho barahari ugasanga umukobwa afise umwana bakamubaza ko afise umwana akavuga ko atamwana afise barahari je nibaza yuko nawe ufise abana bane umugabo yagukunze ari umujene ashaka kurongora nabo bana kandi akabagukundira nibaza ko rero umaze guhisha ko ufise umwana ejo ugiye bayagukunze akabimenya biza kuba bibi cyane kurusha mu rugo Tuzi bavugisha ukuri umukobwa yemera ufise abana batatu ufise bane ufise batanu c'est tout unkunze nkundana n'abanje utankunze nshaka urifuza kuzorongorwa n'umugabo w'ubuhe bwoko kubera watubwiye ko abarundi muvukana urumva ni waramukurongowe ntuzorongorwa n'umurundi turashaka rero kumenya umugabo wumva ko muzobana ukumva urishimye ego rabizi navuze ko abarundi bose ari basaze banje ko papa na mama ariko destiny naho vyoshika ntarongorwa n'umugabo w'umurundi birashika kandi tuko turakura imyaka sivyo kidogo azobara umugabo umva binashitse uko ugiye ngira turi nk'amahasa niko no vyita turi bukuna butoyi basi twavukiye rimwe tushobora no kumikoza urifuza kuzobyara abana bangahe ni washika ukagira amara babaye benshi ni kurenga batatu mu bakinyi b'amareresi umukinyi mukinana ukumva uri à l'aise mu gihugu cy'u Burundi urashaka kumutubwira ni babiri hariho Baudouin kina muri Budget hariho na ukanavuze Ibrahim cy'u Burundi ndi igituma ndatangiye kubona akantu ndamaze kubona amareresi y'uwo mu Baudouin ni muri babatipe bamwe barebare birabura canke niyo mpamvu yego hari umuntu aba ari guyawe hasi nawe mutamukundana mukinanye urakina neza kurusha hama umukinyi wo hanze y'igihugu swati mu Rwanda swati muri Tanzania swati Nigeria wewe wumva ko ukeneye ko mwokinana ireresi n'uwo Gabo Yes bakunzi ba Buja Hit TV dusa n'abagomba bashike ku umusozo tugomba dusozera ikiganiro cacu ariko imbere ko dusozera ikiganiro cacu reka Jody nongere ndamwibarize ikindi kibazo Jody uramutse ubaye nka ministre wa jeunesse ikintu wohindura kugira ngo ikintu wokora kugira ngo amareresi atere imbere niki icambere ariko ukuntu mu Burundi abantu bakina filme amareresi kwa batabitaho cyane ntudufise droit d'auteur ayo ibintu byinshi tubuze ubu nk'ubu ntushobora kuvuga ati okay jewe ndapanze filme yanje kwikina par exemple nka City Hill canke ndibwe de vacances bakumva yuko bategeza kuguha agaciro ukakinira atanatanu utanzi ntibikunda ibyamva renga iryo chance yo kuronka ico gituvuze nogerageza kweza kwitaho abakinye b'amareresi twitege Jody ameze gute muri 2021 okay imana yadushikanye nzoba ndundi mu princess adahuye nuko kuno munsi kuko hariho byo ndikunda panga mu byo mareresi yanje ndifuza yuko nzoba ndi umustar wundi vraiment umendengana akavuga ati vuga tubona abandi anje gushaka kumera Yes bakunzi ba Buja Hit TV ndabashimiye cyane ndashimiye abantu bafashe umwanya wanyu mugakurikirana ikiganiro cacu mwari kumwe na Nancy Amanda kuri microphone narindi kumwe na Burundian Princess akaba azwi ku izina rya Jolie akaba ari umukobwa mwiza w'umurundikazi kandi akina amareresi mu gihugu cacu cy'u Burundi reka ndamuhe akanya ashimira abantu bose bakurikiranye ikiganiro cacu ashimira n'abafani biwe hama tuzoba dugeze ku musozo ndabashimiye kwanza
ukuntu mwanteye iteka ryo kuza aho mba mukanganiriza nibi biraryoshe umva n'umuntu aba atakuzi aca kubona akamenya ico ashobora no gupanga film kuba ati jewe amukobwa nigeze kubona kunuku ugasanga uramenyekanye biciye muri izi nzira kandi n'ibintu vyiza muzobandanye gutyo hama ndaryohewe merci. Imbere ko twari duhejeje ikiganiro ariko numva iki kibazo no kikubaza wewe nk'umukobwa donc muri vierge kubera watubwiye ko ufite umwana hari ibintu bahora bavuga ngo ubwiza bw'umuhungu ngo si ku maso gusa ngo hari ubundi bwiza bwo muri chambre ubwiza bwo muri chambre umutipe mwiza muri chambre bameze gute? Umutipe nyene azi gukora amour. Umutipe azi gukora amour abikora gute? Neza. Savye. Ibyo tuzoyimbariza handi apana ngaha. Nzonifita handi. Okay, nzokwemvita muri studio kandi ndagushimiye cyane kuba wampaye umwanya no kuba wanyakiriye deja uri umuntu w'umustar mu mufite ibindi bintu byinshi mukora mu mufite ibindi murimwo ariko kuba wemeye ukampa umwanya tukicara tukavugana ndagushimiye cyane. Ndashimiye abantu mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu, ndashimiye abakurikirana buri munsi ibiganiro bya Buja Hit TV. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment na kaga kengeri muze muribuka kugafyonda kugira ngo ibiganiro byose tuzora dukora bizore bibashikira ku mwanya nkuko tubipostinze. Kuri microphone mwari kumwe na Nancy Amanda, inyuma ya kamera hari CK Professional. We love you so much. Bye.